siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Ndaramukije bakunzi b'Ishiza TV aho muri hose. Nkuko benshi mwamaze kuvyiyumvira, nkuko benshi bavyumvise, ni inkuru nca mugongo iriko iracana ko ku maradiyo yose ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi, aho bamenyesha ku vyerekeye urupfu kwa nyene cyubahiro perezida w'igihugu kibanyi ca Tanzania, Perezida John Pombe Joseph Magufuli. N'amarira menshi ku banyagihugu b'igihugu ca Tanzania ndetse kw'isi nzima muri rusangi, kuko ni inkuru y'umubabaro udasanzwe. Kufa tutakufa tu. Unaweza ukafa kwa malaria, ukafa kwa kansa, ukafa kwa magonjwa mengine, kwa sababu kufa kupo. Lakini kamwe tusimwache Mungu. Huo ndio wito wangu. Tusimame na Mungu. Bikaba byatangajwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassani. Umufasoni Saruhu yamenyesheje ko Perezida Magufuli ahitanywe n'ingwara y'umutima. Ninajua hiyo ndio itakuwa sadaka yangu ya Watanzania, ili kusudi hata nikienda huko mbinguni siku moja, Mungu atakaponihitaji akanichague kwamba wewe ulikuwa kiongozi mzuri. Unaweza ukawaongoza hata malaika polepole. Inawezekana kuelewa ni kugumu, na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Na mimi hilo nina uhakika. Na mara nyingi Watanzania huwa wana tabia ya kukumbuka ukishakufa. Birashika ukaba warawibaza ku vyerekeye byinshi, ku vyerekeye ubuzima bwa John Pombe Magufuli. Perezida Magufuli yatowe kuba umukuru w'igihugu agira gatanu w'igihugu ca Tanzania mu mwaka muri gitugutu umwaka wa 2015, inyuma y'imyaka itari mike aho yagiye arongora ubushikiranganji butandukanye. Yarazwi nk'umukozi adasanzwe ku buryo abatanzania bamutaziye tingatinga. Bisigura ko yari umuntu yakora ibishoboka byose mu ntumbero yo guteza imbere igihugu ciwe. Mu myaka 5 yatwaye Tanzania yaragwanije gose, na cyane cyane abajya ibiturire, aragabanya amafaranga y'igihugu aherera mu minsi mikuru n'ingendo zo hanze. Numwe mu perezida yashoboye gupunguza umushahara yahembwa, aho yawukuye ku madolari 15,000 ku kwezi, awushira ku madolari 4,000 gusa. Perezida John Pombe Magufuli ashengeye afise imyaka 61 y'amavuka. Asize umukenyezi wiwe Janet Magufuli n'abana 2, nabo akaba ari Jessica Magufuli na Joseph Magufuli. Ni byinshi twokwibukira kuri Perezida John Pombe Magufuli, ariko Imana ikomeze guha umutima wo kwihangana ku benegihugu bo mu gihugu ca Tanzania ndetse n'abakunzi bamukunda bose muri rusangi. Tukatumwipfurije kugira uburuhuko bwiza. Imana imwakire mu bwami bwayo.